Kw'igenekerezo rya 15 ruhuhuma 2022 umukuru w'igihugu cacu nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe yarafashe urugendo rwamushikanye mu gihugu c'Ububirigi. Yari yitavye inama y'imisi ibiri yahuza ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika hamwe n'ibigize ubumwe bwa Buraya. Iyo nama yabaye kw'igenekerezo rya 17 na 18 ruhuhuma 2022 yuguruwe n'umukuru w'igihugu c'Ubufaransa Emmanuel Macron, ari nawe asanzwe arongoye muri iki gihe inama y'abakuru b'ibihugu bigize ubumwe bwa Buraya. Bakaba barabiye hamwe ingene ibisata bikomeye nk'ikijanye n'amagara y'abantu, indero, uburimyi n'ubworozi ndetse n'ikijanye n'ubutari n'agataka byoshigikirwa kurusha muri Afrika. Muri iyo nama ntibibagiye gutera ivyatsi ingeso yo guhirika ubutegetsi yadutse mu bihugu vya Afrika y'uburengero n'imigwi y'iterabwoba ikwiragiye mu burere bumwe bumwe bwa Afrika ikora ubwicanyi gutyo igasubiza inyuma umurindi w'iterambere. Bafunditse kugira urunani mu kugwaniriza hamwe iyo migwi kugira ituzwe ku mugabane wa Afrika. Haruhande y'iyo nama umukuru w'igihugu cacu yarabonanye n'abatandukanye mu ndongozi z'ibihugu ndetse n'iz'umuryango w'ibihugu vya Buraya. Izo ndongozi zikaba zishima intambwe igihugu c'Uburundi gishitseko haba mu vyo gukomeza amahoro n'umutekano ndetse n'iterambere. Narakengurutse cyane kuko abakuru b'ibihugu benshi baradukeza. Barakeza Uburundi ku ntambwe Uburundi bugezeko haba mu bijanye na politike canke iterambere. Mbere hari igihe mpeba nkabaza none mwabimenye gute, bati turabikurikirana cyane, Burundi n'igihugu ciza bakabikurikirana. Barashimira rero abarundi kungene bariko baritwara mu bibazo vyose bibaraba ngene turiko turubaka igihugu cacu. Naciye mfatira kandi karyo ko kubonana rero n'indongozi zishiramwe rya Buraya. Ubwa mbere twateza kubonana rero n'umukuru atwara inama y'ivyo bihugu, ni uwahoze ari umushikiranganje wa mbere w'Ububirigi Charles Michel. Uwo ni warongoye rero inama y'ibihugu vy'umwe bwa Buraya. Twarabonanye rero turaca hirya no hino ibibazo vy'Uburundi, hanyuma nawe arashima cyane ku ntambwe tugezeko kuko twaraganiriye umwanya munini, turahanahana ivyiyumviro, ndambereka ingene Uburundi bwari bwarenganijwe n'ikimenyamenya. Ndamubwira nti mu bisanzwe Uburundi mwebwe mu bufata nkuko kiri nk'ibindi bihugu vyabaye mu mahoro imyaka n'imyaka, mugabo ntimwamenya yuko kuva mu bihumbi 2000 twari dutanguye kwiyubaka. Ndamwereka imigambi turiko turakora yose ingene imeze, hanyuma rero ndasubira ndamubwira nti ntiduze gusubire gucanamo. Nta kintu na kimwe navuze ntimbwira ikintu twaba tutavuga rumwe cotuma mwebwe mutwinuba, ko byose tubivuga ko rumwe. Turabiganira ko arashima cyane cyane aravuga ati ubu ukuva mu 2020 mugize amatora biraboneka neza ko Burundi bwahinduye isura n'ingene buriko burakora. Bakaba ati turabafashe mu mugongo rero. Aranambwira ati kugira ntiduze rusubire gucanamwe reka tugere duhanye n'amanimero y'amatelefone, ati kuko iyo duciye muri bagiye baserukira ibindi bihugu birateba, atariko nk'ubu unkeneye cyangwa ngukeneye yuko ruzoca duhamagarana. Mwumva ko twageze aho duhana n'inimero z'amatelefone kugira ntituze dusubire gucanamwe. Twese rero twumvikanye ko tugiye gukorera hamwe gusenyera ku mugozi umwe, kandi aremera yuko ishiramwe rya Buraya rigiye gufata mu mugongo bimwe biboneka igihugu c'Uburundi. Rero haca haboneka rero amarembo yari yuguriye kugira duce tubonana n'ubujejwe rero novuga nti ubujejwe imigenderanira ijanye n'iterambere, umukomiseri abijejwe nawe rero twaciye tubonana nawe nyene turamucira mu kumanje kuko bari kumwe n'abahinga bobo bataza bavuga amapolitiki ahanitse, bavuga ibiboneka. Barashima cyane intambwe tugezeko, naho bazi uko ibihugu bikiri mu nzira y'iterambere bifise ingorane nyinshi cyane dutegereza gukora. Mugabo barashimye intambwe Uburundi bugezeko, bavuga bati ntitwosigara inyuma rero.
ati twebwe ntitwirirwa turaja hirya no hino ati Burundi twamaze kubutegurira n'imfashanyo mu iterambere baca baratwemera yuko bamaze gutora kwemeza amahera ashika imiliyoni 214 aho bavuga bati muri izo miliyoni 214 twaciye tuvugana yuko tugiye kubishira mu ngiro vuba. Murazi ko jewe ndakunda kwihuta ubujejwe Afrika ubwo nyene naciye ndamurondereraho nyene ca turavugana tuti turashobora kunyarutsa nawe acarabaza abahinga bari kumwe ati turashobora kunyarutsa bose bavuga bati birakunda ni sawa rero ubu rero natwe duciye tuja kwitunganya tubaha imigambi muzoshobora gushigikira mu migambi yacu ijanye n'iterambere murazi ntituyibuze iriho rero nkaba narashimye cyane iyo mibonano twagiraniye n'izo nzego mbere kubera umwanya murabona ko wari mutoyi n'umushikiranganje w'imigenderanire naciye ndamutuma arondere mugenzi we wo mu Bubiligi kugira ngo nawe bavugane ibijanye n'ingene twokomeza imigenderanire myiza hagati y'Uburundi n'Ububiligi cyane cyane ko muri iki gihe turi mu bihe byo kumenya ukuri no kurekuriranira ni gihe Ububiligi bufise vyinshi bubitse mu mabanga y'igihugu cy'u Burundi. Ico rero naragishimikiye ko nti ubimusabe yuko twebwe dukeneye ko baduha uburenganzira bwo kuja kuraba ivyo babitse biri mu mabanga y'igihugu cy'u Burundi kugira ngo dushobore kubona akahise ku Burundi kukuri tukabonera hamwe nawe nyene rero bakaba bayaze neza kandi vyagenze neza. Imbere yo kuganuka mu gihugu umukuru w'igihugu yarabonanye n'abarundi basanzwe baba mu gihugu c'Ububiligi aho bamwakiranye akanyamuneza ntangere. Uwuserukira igihugu cy'u Burundi mu Bubiligi ambasaderi Terence Ntahiraja mu ijambo ry'ikaze yarashimiye cyane umukuru w'igihugu ku mwanya yahaye abarundi baba mu Bubiligi ngo baganire ivy'igihugu cabo. Nyene icubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi kuri uyu munsi wa gatandatu igenekerezo rya 19 ruhuhuma umwaka wa 2022 n'umunezero ntangere kuri twebwe abarundi tubana mu gihugu cy'Ububiligi kuba dukoraniye hamwe kuri ubu munsi udasanzwe kugira ngo tubakire muri kino kibanza. Hari haciye kitari gito abarundi bataronka kada nkaha ngo dukoranire hamwe kuko ibibazo byari byahagiye ariko yamana dusega yo mwijuru n'ubutwari bwa nyene icubahiro mu bisata bitandukanye mwerekanye mu mwaka umwe n'amezi mumaze igingo zibereye mwafashe mu bisata bitandukanye haba ivyerekeye ubutunzi haba kubungabunga ubutunzi bwa leta haba kwitaho abene gihugu bato abanyagihugu bato bakaronka ijambo uburenganijwe akabivuga kandi agatabagwa. Ivyo vyarakwiye isi yose no ngaha mu Bubiligi bituma abatari bake bari bafise ivyiyumviro binyuranye ku cacu noneho raba Imana yakoze ibitangaza na vya bihano vyaravuyeho. Mu ijambo ryiwe umukuru w'igihugu yaragarutse ku kahise ku Burundi aho yerekanye ko igihugu camye citunganije n'imbere y'umuzo w'abazungu acatumirira ndetse abaraho gukunda igihugu cabo kuko ari naho bashobora kuronswa ijambo bisanzuye. Abantu bagize inguvu zo guhuza abantu natangaye cyane nico ituma nabonye ko abarundi ari abantu b'ubuntu hari shaka murabe none hamwiraza ko mutahindutse mwebwe aha mwari kuza ngayo mutamwe arahindutse ingari guhurira abarundi babuze bakabura gusa abagarukanemwo iyo mpwemu nziza dukuremwe ya shetani kandi ntimuze muvuge yuko ijana kwijana twese tuzokwama tugororotse ntibibaho twebwe rero nitwe tuzogira iyo effort rero ahibera si yindi aha muri mwebwe mwenyene
je nababwira igitangaro kirimo enda murabe amategeko agenga impunzi nta mpunzi honyene uhonyoye mu gihugu cyawe wahunze hasera ikigufuta nta mpunzi ishobora kubonana n'umukuru w'igihugu yahunze ntibibaho nta droit politique abagifise ni mpuzamakungu abasigaye rura waoni ntabakiri uw'ico gihugu mugatwebwe mu Burundi iyumvire uri impunzi gushika uvuga uti je ndihinduye karanga muntu kuva ubu ndi diaspora ugacuvuga ngo je ndi diaspora sinzi impunzi aha mwaje kuko muri diaspora iyo mwari impunzi ntimwazi iki cogene mumenye yuko ni gitangaza gikomeye nico je nico kimpa umwizero ukomeye cyane Uburundi buriko burahinduka biteye ubwoba ubu nta numwe adafise akaboga k'igihugu ciwe jewe mbonye abantu bashobora kwandika makete banyandikira bati dutabare udufashe dutahe ndagaje ateri horo cyagihe abari baheruka kunyandikira je navuze okay ngira mbwira abarundi duteranya amahera tuje kubatahana sabi wacu ndavuga ntabi wacu reka rero ubu turondera amahera dufata amabisi tuje kubazana hashisere yapfuye kuvyumva yaciye batahana byari vyarananiranye kuko bavuze bati erega ravite uburenganzira bwo kuza kubatora ino se abarundi je ndise barundi abarundi basanzariye hose ntegeza kubarondera umurundi wese ategeza guterera umuganda wiwe itafari giwe kugira twubake igihugu cyacu umwe wese akabona ati mwibagiye hanje nahabonye gira uko rero cyane kajya tukagire na hariho ivyo muva ngo mukuru w'igihugu dukorera ibi ninde ababwiye je hari umutahe jewe fise wo kubikora n'ivy'igihugu nico ituma tugwanya ibiturire n'ubusuma tubigwanya kuko n'ivyabene gihugu kirazira yuko burya ikindi catuma injyane kurya ivyabene gihugu bakubona ari vyabo atako bari bugire bararungurirwa bakarungurirwa umunsi umwe baraturika yega burya none abantu bose bavuga ngo bagwanira ibiti je ndababwije ukuri ntibagwanira ibiti bagwanira kurya ivy'igihugu ntibaduhende avuga mbisa nanje nge mbisa nge ubundi nabati ntuza noca mpfa n'inzara ariko vyagiye ntuza noca mpfa n'inzara ati nanje ubimpambako nivyi wanje nimurondere ngo duce hirya no hino dusigara inkore mu maso abaronse akanya ko gushikiriza ikiri ku mutima bose barakengurutse ico kiyago abashimira umenga ni gwa gasore ahaye ijambo Burundi mu makungu ico ndabashimira cyane nuko umunyagihugu mutoya mumuha agaciro ntangere mwebwe mwaratanze na nimero ya WhatsApp y'wanyu nibaza yuko ubakeneye wese ashobora kubabwira ico yifuza kubabarira ayo majambo uvuze natwebwe mu mutwe wacu niyo dufise niyo twama twifuza ko muvuga ayo majambo kandi twama twumvise amajambo mushikiriza n'ukuri no mu gihugu hagati na majambo meza yubaka mugabo bamwe tukidoga abandi bakidoga ati none ya majambo yavuzwe yose ko atanyisho tubona burya rero ubuntu burihabwa jewe numvije abantu namanca hirya no hino nukuri abakwidogera ni bake uko nta n'imyaka myinshi uri mukuru w'igihugu mugabo n'imyaka umaze yego nta nyambi bagahunze hari bicamwo bamwe badashima bibi mugavyo bibi si uwa wabikoze nimwe navuga nti burya umutware ntaba mubi babi n'abahanuzi nagira mbaze ndabashimire kuyu mwanya mwatanze mukumviriza abarundi nibaza yuko abarundi benshi batanguye kubishima cyane cyane kuri
ya nama mwagirisha jewe nari nagiriwe ubuntu ndayibamo kuva igitangura mpaka ihere ya yindi yitwa forum sur le développement. Abantu bose barabonye ko bavuze bakikura ivyo nukuri. Abantu bakurikirana ivy'ubutunzi n'ivy'igihugu nta numwe atabishimye, nuwo vuga yuko atakwemera ivyo barabishimye bose. Rero ni inama mwagirishije ngaha mwumvise ko bose babishimye. Ngarutse kw'izinama muri ko murayikoresha ni ikintu gikomeye cyane kuko nico gituma mumenya ivy'abantu bafise vy'ibibazo. Abandi nabo barasavye koroherezwa kugira ngo bashobore guterera mu migambi yo guteza imbere igihugu cabibarutse. Burya anye umukuru w'igihugu cacu hamwe yo twemerera twebwe abarundi bavukiye hanze bagakurira hanze batazi Uburundi bwabo, mukadutegurira amatongo. Burya ngo abasangiye ingovye birashoboka yuko bashobora gusangira inkoko, mukadutegurira amaparasera ataraya gusa tukirihira twebwe nyene, tukiyubakira twebwe nyene. Abari hanze aba diaspora n'abandi baba bavukiye mu mahanga mugabo bumva yuko bakunda igihugu cabo kandi bipfuza kubaka igihugu cabo, mukadutegurira amaparasera ahantu mubona yuko bikwiye tukiyubakira amazu yacu. Hanyuma abo bana bacu twavyariye mu mahanga tukaza tubazana tubabwiye ati ngaha anye aho so yataye utogi. Ubwo nubwo mbivuze ndumwe ndazi yuko hari benshi bavyifuza. Hanyuma ndibaza ibi bizafasha no mu iterambere ry'igihugu canke ekonomi y'igihugu. Je sinaje fisi ingorane je kubafasha solution muri kiya gitabo mwabuze mushaka kwandika cama solution. Amazi muri Tanganyika amazi minsi aduga, abantu barafasha amakredi yo kubaka amazu ntibayana babe mu indani. Hariho technology y'ama tetrapode ni ikintu bwinstalla mu mazi ikabloka amazi ntasubire kuduga. Hari abantu benshi nk'abajya ba mu Gatumba n'abantu bose bari kuri plage n'abantu bose bafise ikintu kiri à côté de l'eau où l'eau peut atteindre. Un port par exemple, port mu misi Mikebera tubwiye ko ishobora gutwagwa. Donc ni solution. Je sindi par exemple igituma naje ko poser question c'est je sais pas à qui m'adresser. Sindi umuntu neza kuvugana nawe ne kandi je nshaka kwitahira ariko ubona akazi ndagafise je umbwire ni ndege turajana nta kindi fise murakoze. Nesaba cyane ntumva je ndakunda abajene. Abajene bafise ivyiyumviro ubwo nyene ucubona aha twebwe abatama nta numwe ariko ari yumvira ico cyataye kingene twoshobora kuvyevita. Uzoce iyo projet uzoje kwa ambassadeur, okay, ama muyitunganye neza, okay, azoca yiturungikira kugira ngo uzoza usanga abo mukorana bamaze kwitegura. Murakoze cyane. Eka n'abashikirije ibibazo bibabakiye cane bijanye n'ubutungane barahumurijwe n'umukuru w'igihugu. No kuvuga leta nayifise obligation de poursuivre et de juger les criminels. Leta umuntu apfuye wari we wese leta itegeza kurondera uwamwishe, yaba ari umusoda yaba ari inde, uwari we wese yishe umuntu nta numwe aja hejuru y'amategeko. Iyo rero leta yase guhiga abo bantu baba bishe umuntu, ico gihe ibiri complice icagerizwa yuko ida protéger les droits de l'homme kuko ifise obligation de protéger, de juger, de poursuivre et de juger. Rumva rero iyo leta idashoboye gukora ivyo bintu ntibikingiye agate akazi na muntu. Mu bisanzwe nivyo rero namandiko ndabwira parke umuntu wa mbere iyo abuze umuntu wiwe ikintu ca mbere ukora uja muri police. Kwebwe wacu icambere ukora uja ku radio pour fausser les enquêtes. Muga ntavyo bazi ngira ngo ntavyo tuba tuzi. Murumva iyo tuva nibijyana kumwe ndababwira turabaho tugeze. No kuvuga iyo ubuze umuntu wambe icambere ukora uja muri police. Twebwe hariho umuntu ejo yagiye ku rubanza ntiyagarutse, batubwira yuko yoba yatwawe n'imodoka iyi ni ankete zitangura ko bavuze bati naka nashaka ari general naka. Icambere wewe ejo warihe? Urumva ankete zitereza guca zitangura ejo warihe byagenze gute kugira ngo birondegwe gushikaho batora kiya niya umuntu yarapfuye cyane atapfuye abantu bakabona yuko
nabo rega namwebwe abene gihugu murafasha muri enquête kuko barashaka kuvuga ngo barabahubishije ni murabire hajya mugatwebwe uvuga ngo kujya ari umugenzi wanje ntibamuvuge ntajemwo muri affaire ivyo ari byose rero ni ibintu birutegerezwa gukira rero nkajya senede yashije turakorana cyane ije wa mbere nama ndiko ndabasaba ijya commission ndabwira nti ega jewe nije nserukira iryo hanga nije nserukira igihugu leta nuvuga namwe nimwe murerekera leta kugira ngo ntihagira abicanyi tubona muri iki gihugu iyo mubonye akantu rero bamuza muratubwira mwebwe kubera mwumviriza abantu benshi murashobora kumenya kugira tugira amankete dufate je turakorana cyane hagira rero naganda kubwire serede yashe turakorana cyane mugabo kubera ya esprit twe dufise abantu ntibarategera neza nkuko je ndabitegera erega namwe nimwiyumvira mu mutwe wanyu basibiriyo kugira none je sindi umuntu je murambwira abantu nti je narakize hasigaye ko abantu bakira yabivuze neza ujya mutama ati umwami rumva ntacumura abari munsi yiwe nanje muhora muvyumva bavuga ngo none azohatambikiza aho sahashobora navyo muhora mu rumva gufata rero rero agenda babwire iyo uvuze ko igihugu cy'u Burundi ari kibi ni jewe ububwiye nkaca ndakubaza none wewe kutankebuye nico gituma natazi rya telefone uba abantu iyo bagize ibibazo ubwo nyene nzabona ka message hariho ikintu kibaye hana ncamamagara uhagaba aho hantu raba iki kintu ko ari ico ari ivyo nsanga ari vyo hari havyo nsanga atari vyo no kumpenda barampenda kabisa. Ico kiyago biboneka ko cahimbaye congera kiranyura abaraho carangiye umukuru w'igihugu abemereye ko azotegekanya umwanya ukwiye kugira aganire n'abarundi baba mu bihugu bitandukanye biciye ku buhinga ngurukana bumenyi kugira abafise ibibazo canke intererano babishikirize bisanzuye. Asante sana. Asante sana. Leta Ngoti oye! Leta Mvyeyi oye! Bakaba barangije basangira akarahuri mu kanyamuneza ntangere. Tukwifurije sagamba Burundi sagamba Burundi. Kwigenekerezo rya 20 ruhuhuma 2022 niho umukuru w'igihugu ari kumwe n'umutambukanyi wiwe baganuka ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye eka aho yaciye hose gushika ku kirimba abanyagisagara ca Bujumbura bari bamutegereye berekana akanyamuneza bari bafise.